Kazoza FM, be your own boss. Ikaze kuri mwebwe muriko muradukurikirana ikiganiro ni Shining Star Miss yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu tuba turi kumwe namwe kugira ngo tubahe ibintu vyiza na cyane ko kuri no munsi ari umunsi udasanzwe dufise umutumire mwaramaze kubona kava murabona uwariwe turaza kuba turi kumwe n'umutumire kimbere ko tuza kuba turi kumwe n'umutumire reka manze ndakubwire ko idrumva ni Marvin Lee arakaza aho kandi ndi kumwe na Adi Itop Adi ndakuramukije ndakwifuriza no kugira igitondo ciza kuri no munsi ndakuramukije cyane Marvin reka ndamutse nawe ko yadukurikirana ikiganiro ni Shining Star musanze mwimenyereye ko kiba misi yose gura ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu aho tuba twiberenga muri studio kugira ngo dushobore kubaha amakuru menshi atandukanye ku baririmbyi bacu ndetse no ku ndirimbo ziwacu kandi nko mwavyumvise turasa umutumire turafite umutumire wacu no musi ninde ni Natacha la bamba la noma la amazi la miende la kwa la vyose nuko abikora twumviriza abashaka kuza kuganira n'umutumire wacu na cyane hombo y'amabisaba igihe kitari gito uraza guhamagara kuri ya numero nyene iya yindi ni kuri 72 73 chai 62 mwaramudutumye kenshi mwaradusabye ko ashobora kuza mu kiganiro cacu uyu munsi n'amahigo ko ashaka kuza kubana natwe mu kiganiro Shining Star uno munsi araza kuba ari kumwe natwe ariko hagati imbere yuko ibintu bibandanya biryoha badushima akaririmbo ka Double J Bad Boy Killer tubabwira amakuru ya Double Bad Boy Killer aho na cyane ubona ko intambwe atari mbi umutima wanje urarushe kubabara umutima w'aba artiste b'abarundi barurushe kubera iki ibintu byo haheze igihe kitari gito dukoma induru mbega baririmbyi bacu bo ntibasohoka kubera atabiteramo baronka vyo hanze turiko turabibona twarabonye Kigingi bamuhamagara twarabonye Big Fizzo bamuhamagara twarabonye Loriro ahamagagwa twarabonye Vishulove ahamagagwa twarabonye kandi na Double J agiye guhamagagwa itariki 19 z'ukwezi kwa 11 ahazobana bari hariya muri leta zunze ubumwe z'Abarabu i Dubai ahafise show afise itariki 19 ni kimwe mu bintu dushobora kwishimira kubona ko hari abarimbyi bacu batanguye gusohoka hari umuririmbyi nama nibaza kubera ikadasohoka hari kibazo icahe kubera iki batamutumira umuririmbyi wa yumvire abo mfise mu mutwe ni benshi urashaka kumbwira Karume kubera ikadasohoka Karume usanga igihe ciwe kitaragera Okay. Nigihe kitaragera dufate gutyo onye kandi abavyumva nyene bavyumve ko igihe gishobora kuba kitaragera ariko ni kimwe mu bintu umuntu wese ashobora kwishimira kubona ko atanguye kuboneka abasohoka nivyo basa nkaho Dubai twatanguye kwiga kuyijamwo abarivyi batari bake ariko kandi bidufashe no gusohoka twabonye Visho amagagwa mu Rwanda twabonye agenda Dubai Big Fizzo twabonye aja mu Faransa n'ahandi hatandukanye cyo kimwe na bakigingi twarabonye abatandukanye babahamagara ni vyiza ko batanguye guhamagagwa kumbure ko tutangura kubona ko wa muziki wacu birashoboka ko umuntu asohoka agiye kugira igiteramo nkuko bishoboka ko umuntu ashobora gusohoka bamuhamagaye kugira ngo buzuze amasanamu y'indirimbo kanaka nuko ni ibintu vyiza dusimbira kuri Mokenzi ko dusa n'abantu bihuta kugira ngo dukoreshe umwanya neza n'umutumire wacu kuri no munsi indirimbo ya Mokenzi indirimbo suko indirimbo ni suko ya Mona Warda canke Mokenzi haciye igihe kinini mutubaza amakuru yiwe mutubaza ati mbega Mona Warda bimeze gute nta karirimbo gashasha ni Mona Warda haciye imisi ibiri yanze kuri page yiwe asaba imbabazi yanze ati nashaka gusaba imbabazi kandi abakunzi b'umuziki wanje ku mwanya wose narimaze atabishasha ndabaha kandi babinsaba nizere ko aka karirimbo kazobashimisha kuko nagakoreye abantu banyizeye kuva umunsi wa mbere ni Mona Warda canke Mokenzi asindirimba ari kumwe na X-Factor musanze mumuzi nk'umuhinyanyuzi w'indirimbo indirimbo ikazosoka itariki 10 z'uku kwezi nyene ikazoza yitwa indirimbo yitwa Beat Them Bad mwibaza yuko izo bimeze gute Beat Them Bad titre gusa
je sindatahura iyo titre sindatabura no kari na titre y'indirimbo beat them bad nivyo turamaze iminsi tubona amatitre y'indirimbo atandukanye aho uvuga ati none iki kintu gisigura iki nyuma twabonye muri EP ya akabandi wiz designer twabonye ngo TikTok tubona n'abandi batandukanye tukibona D1 twarabonye umunyuka tutibage na MB data malokwe indirimbo yiwe shasha igiye gusohoka yitwa malokwe urumva amatitre y'indirimbo zisigaye zisohoka kuna ari bizarre hari n'indi titre nayo natahuye nkibona wose ko nayo bwumviriza indirimbo wallet nayo muri wallet wanani hari amatitre tumaze bisi tubona kandi nibaza kari ikintu ciza cyo kimwe na Dan Rapper ayanditse ngo Sambla ukibaza Sambla hari iki muri Sambla iyo titre izaguta ariko kandi ni kimwe mu bintu vyiza twibaza ko muri rimvyo yose abakeneye cyo kimwe nkajya amajambo duhora twumva umuntu ashobora kuvuga ijambo mu ndirimbo akarihindura kugira ngo twese tumubaze ngo aha waririmbye iki aha wavuze iki ivyo dukunda kwibona kuri Berry Music dukunda kwibona kuri Dramati turakunda kwibona kuri i generation shasha barafite ukuntu bakoresha amajambo umuntu wese akibura umuntu akumva ko hari indirimbo uririmba ukagera hagati ukumva uratakaye kubera amajambo abarimo ego bikunze kuboneka mu ndirimbo nyinshi ariko hanini je no guhagarara cyane ku matitre nibyo nawa musako turaganira ko mu kiganiro amatitre yubasigaye adukanga cyane ushobora gusanga yatoye titre y'ikintu ukibaza iri jambo riri mucaye kirimi canke risigura iki nko kumva malokwe wo kumva ngo ari mwiki umunyuka twese twaratangaye tubonye diwanya asohoye umunyuka urumva ni ibintu novuga yuko sinzi yuko ari guhamagarira abakunzi kugira ngo babe interesse n'indimbi bigiye gusohoka sinzi ukuntu biba bimeze reka mugenzi wacu biri atudugirize gatoya dusimbire ku ndirimbo ya Natacha ndence tumwakira hano muri studio abakora twumviriza wese twizera ko muri kumwe natwe kandi ibintu byose bimeze neza cyane dukoresha ijambo fresh sana kugira tufashe brand ka mukuru wacu ka boss nuko indirimbo tumwakira Natacha la namba la bamba la kila kitu turi kumwe na Natacha niwe turi kumwe nk'umutumire wacu mwamaze kumva indirimbo ni walete nimwe mu ndirimbo nshasha za Natacha aho dusaba ko tumenya byinshi ni kenshi bakudusavye ni kenshi bavuze Natacha surtout umuntu yitwa Homeboy umuntu yitwa Homeboy ni hatari cyane rema kuri Homeboy kaze cyane Natacha ego murakoze cyane nanje ndanezerewe cyane kuba ndi ngaha ni ku nshuro ya mbere ubanye natwe muri Kazoza niki gicapo ca mbere wagize ucinjira muri Kazoza ni heza murabona ko Natacha akunda kuviyasha ariko mabonye sinazanye kakantu kagira freshere ni nyinshi kandi felicitation hameze neza wow hameze neza urakoze kubitubarira kandi cyanzanye ni kubera iyi ndirimbo walete urumva ko bazana ni kuvuga mwanzanye twakuzanye mumenileta na utatuletea nani mafanzi wako wote hapa leo ndibaza bazi ko ndi ngaha bose barabinabonye mu magroup ya Natacha kava izunguruka nuko ni Natacha muri kino gihe indirimbo ukora amasanamu ntugikunda kuyashutingira mu Burundi ndahindura ariko uyu mwaka naragize indirimbo nga nushimwe y'Imana muravyibuka ndahindura gusa urumva dushaka no muri East Africa batumenye bega iyo musohotse mugenda gushutinga amasanamu hanze ni igiki mwigirayo iyo mugiye mubona tubuze iki bigiye banza turashobora kubiceya ngahi iwacu nyene bigakora nibikunda kiretse muhinduye igihugu senze urumva ugiye hanze uraronka location nziza no kuvuga imodoka ushatse indege ibarabara barashobora kugara kubera hanze basonera abaririmbye urashobora kuvuga ati je mfashe igihe uteka byilatanganyika patron wayo akacareka akabwira ati uno munsi haza kuba umuririmbyi aza gushutinga ariko ngani bikunda ukuntu badufata siko bafata umuziki hanze urumva kandi uko navuze location jewe ndatanga amahera si jewe ndondera
aba queen cyangwa king video bage aba dancer uratanga amahera ugasanga ibintu byose bimeze bien ni muzi araho bakwambika ariko ukorenga ni wewe ubwira urumva tuca tugenda igenda nshaka ivyatsi urumva ibaze wandike uririmbe ugire makeup ugire ibintu byose wewe nyene muca mufashana na director urumva indirimbo ofuma aha mu Burundi ofuma ariko ibintu vya video turacari na location ari modoka dushaka tutaronka niyo ziringa na muntu yo guha imodoka yiwe nukuvuga wowe utangura uri Natacha ndi naka urashobora kuntiza ibaze ariko hariya namara yuwawe abaziko uyu muntu ashaka gukoresha iki kintu nukuvuga abaririmbyi babo bari hejuru uragenda gusorera ama video yawe hanze muri ibyo bihugu kandi urumva igituma usohoka no kubera ko ibintu utari karoronka ngaha kandi nuruha ubu uri à l'aise urumva namara yuwawe gusa ibintu bikaba bien mukaca mubona wallet isa neza n'indirimbo isa neza nivyo aho kandi tugaruke ku mutwe w'indirimbo titre uko indirimbo yitwa wallet byagenze gute kugira ngo wandike wallet urabona turi uravye Noel bonane tugira duheze umwaka nararavye indirimbo kugira kwanza ndayisohore management twari ndababwira urabona ko ni indirimbo ya happy urumva bazane kwanza walete ni kuvuga bazane muri fete muri mariage party urumva ni DJ aba ariko arashira umuziki umeze ukuntu ukacumubwira DJ bazane urumva walete shirako pakuchena shira indirimbo ishofa abantu kugira baze hagati party igende neza rero nuko ni ikintu cha happy nugutamba ni ikintu cha happy ibiro ikirori nagira mbaze ngo byo bifatanye gute n'ukuntu Natacha asanzwe ameze Natacha asanzwe ari umuntu aryoherwa akanavyerekana hari challenge tu video tuderutse kuronka utu challenge ndagira je ndahinduka sindi la surprise la vyote urumva rero simona shaka bamenyere kurya urabona no kwambara matangaye ncuvuga Natacha nuko nyene je sinkunda ko abantu bamenyera nico gituma nzanye ikintu ukibona ko ari gishasha ariko noguma burya nyene burya bu challenge ubu imyembe iri kuragira negezo kugira challenge y'imyembe kandi je ndakunda imyembe ibiri gusa ico bibona si benzo nuko turi kwena Natacha ura challenge harico ziguha cyane zikongereza mu kazi kawe k'umuziki urumva nca ahantu abantu bose bagatwenga nivyo nkunda je ndakunda ko abantu batwenga apana gushavura ubonye umuntu agize nk'ubu mbonye commentaire mbi ndavuga uyu muntu nabona ko nigoye kugira twenge urumva challenge irafasha kwanza gukoresha réseaux sociaux birafasha cyane ku muririmbyi simbaka urazi iradio radufasha cyane nico kintu cya mbere abaririmbyi kenshi barihenda ati kubera nashize akaririmbo muri Facebook cyangwa YouTube nahijeje iradio irafasha mu Burundi urumva na televiziyo ariko ibi dukora mu ma Facebook Instagram birafasha naho nyene umuririmbyi uno munsi barashaka kukubwira Nata arakantu washize ko imvura kubera iki wagize la imvura navuga kubera imvura yaguye urumva ibintu bifasha Natacha uri umwe mu bantu bashira amafaranga atari make mu muziki kuyagarura bigenda gute mbega murayagarura ubwo rukundo wo gushiramwe amahera ivyo urazi kuyagarura biba bigoye tuyagarura kujya ushaka ko agaruka ariko turashima no kugwana urumva ubu basigaye baduhema muri platform indirimbo zacu mu ma YouTube sinkakera umuntu yahoragira ukagira concert kugira album yiwawe bayigure nico gituma Jesse ishobora kugira album cyangwa aya ma EP sishobora kubera indirimbo ucusanga bazi nk'ubu wasoye indirimbo zitandatu cyangwa 10 usanga bazi imwe cyangwa zibiri warushe urabona ko nshiramo amahera menshi muri video
urumva rero ukacugira ipi y'indirimbo zingahe bakaca bamenya indirimbo zibiri ubu indirimbo herutse n'ikigori ninde atazi ikigori twadushatse nyene twaduta urumva ucyumva ko nawe nyene uratuenze kubera hari indirimbo uwandika Yeah. nkiyo ikigori umuntu akumva amajambo arimwo ajya amajambo nta nisiguro iba iri inyuma canke ni oya ni indirimbo ni kujye nyene nayandise ariko aba journalist canke aba fans b'umuziki baca batangura kuvuga ati yagira ririmbi ibi wowe isiguro yawe ni yahe ni kigori nyene kigezeho nukuga umuntu yo ririmba je ndakunda ibintu birebire pani bigufi nico gituma ngundi bijumbu muhi inkoni yes urumva muteza kuba mukunda bimwe twese ya wowe ukunda bisinze nuko ni Natacha ataboneka mu biteramo atakunda kuboneka mu biteramo yego no kwinuba abandi no kuzimba kubera iki urumva Natacha niyoroshe nakazi mubibonye novuga nduwa mbere mu ma video muri quality urumva rero uzanye nk'ubuzanye umuntu wo hanze ugashaka kumuha amahera naka nivyo umushitsi urashobora kumuha kubera umushitsi n'umushitsi imisi yose men ushobora kuvuga ati Natacha nguririmbe ucubona ndakubwiye aya utayasohoye nuko ari ibintu byo gufasha no kubuntu je ndagenda ariko sinzimbye cyane ndababwira mu maya bayashoboye sawa kandi je singunda nibi kugira amakonsere menshi ku mwaka murashaka zibiri cyangwa imwe nawe nyene zibaye zitatu nukubera gufasha singunda no kuboneka cyane sindabikunda cyane hari bibanza ukunda kugaragaramo cyane iyo wateguye amakonsere hariho Safi Beach oteke bilatanganye hajya ho urumva hajya ho urumva ni ntitwa hanze yo muhira ni Safi Beach naruguru ibujumbura hariho Safi Beach akabaho no mu Kinama aho hantu habiri havuze iki kuri Natacha novuga Safi Beach patro wayo papi kwanza ndamushimira arankunda cyane urumva kandi na n'umunsi numwe hatuzura amamagara ndije nyene agasanga abantu baruzuye urumva nahomba rero yo kwa nashobora guhamagara uwundi azi ko Natacha yuzuza amagaye uwundi bica biba bya bindi nyene kandi je singorana urumva singorana urumva uhamagaye Natacha sibiga bindi ati naje ncerewe canke nangure kuvuga ati abakunzi biwanje canke abafanzi ba Natacha bafise indero nabwo uzosanga bateye amabuye imisenye urumva biba bigyoshe cyane ama mu Kinama ni muhira mu Kinama si concert murangenda gufasha aba mama bageze mu zabukuru cyane cyane le 8 mars ariko uyu mwaka ni ruguru uyu mwaka ni ruguru umwaka uza le 8 mars uri umuntu akunda kuzunguruka igihugu ugira ama concert atandukanye mu ntara hagati ni yahe ntara umaze kujamo kavuga ati iyi ntara muko batubanga urazi barahinduka barahinduka ari umunsi uvuga ati aha hantu sinzosubira ingene bifashe barakanye uwundi mwaka ukagenda bakaca baba bambere urumva rero sinovuga hose barankunda kandi bose hameze neza ni yahe ntara ufise ko kumbukumbu ni nyinshi ni hose zibiri tubwire zibiri ko ari nyinshi tubwire zibiri nawe utabiye kumbukumbu ni kumbukumbu gani yo kubera nace nsubirayo ndibaza ni hose kubera barankunda ari ukuntu bambura impuzu barankunda cyane ni hose bon yarayika aravuga kuri ico kintu cyuko abantu bamukunda cyane Natacha bikunze kugaragara kenshi mu makonsert yiwe yerekwa cyane n'urukundo rw'abafana mbe wewe muri ujya mwanya hagize nk'umufana kwereka urukundo gukunda ubifata gute merutse mu Kinama hariyo festival sika ukuntu banyakiriye nararavye naco nubaha kubera ukuntu barira ukuntu bakoma induru byo ndakunda n'abana nakunze ukuntu bashize abana imbere urumva byari kwinjira ku buntu ni kuri zone Kinama
ndabura ukuntu abapapa baguma bavuga ngo mvuga ngirene icyo nababwiye indirimbo ngira ndirimbi indirimbo wallet ndabwira jewe nacyo nobaha ninava muri scene mejeje kuririmba imvurigwe kugira naho nyene imigisha urumva bakore basinamazi kubera sinari kubayifana sinari kubakorako ni benshi bari kuntwara urumva mejeje kandi imvura ya Kigwa mvuye kuri gusa muri mejeje kuri stage imvura ya Kigwa ucubona rero ndi mama pasteur mama pastor yes sio zirengangaza wengine hapana oya bijya n'inzara bagiye babikora kubera inzara ishari ibintu bagenda ibintu kandi Yesu murashaka no kumuvuga urazi shetani simurashaka no kumuvuga je ndakunda Imana cyane no mu mukano simurashaka kenshi ni Imana Yesu marayika urabona ko nsa na marayika haleluya nuko imbere ko twumviriza indirimbo walete ni rimwe na rimwe kuna samu na kwa Ruzanya na Karume ni nani Sadbi kuna samu na kwa Ruzanya ugasanga ari hapana je narabonye batanginga jewe na uravye na post ufise post nandise kwizina ry'umuririmbyi uzombwire kirese ndamwandise neza kujya kwa Bernice namwandise ijya yejo ndambwira courage jewe ndafasha abaririmbyi ndabakunda urabona ubuzima mbayeho ni Natacha ni la boss Jesu no kwama ndiko ndandika ingorane novuga urazi abarundi cyangwa abantu nuko nyene urandika ikintu umuntu akacavuga yashase kuvuga naka ugasanga umuririmbyi arakwishuye kucutangara izina giwe nashiziki ngira ahantu uronse ahantu basha uko na miliyoni ngapi uronse ahantu candaguha ivyo ushaka ahandi izina ry'umuntu ry'umuririmbyi none iyo bakwishuye utigeze uvuga izina ry'umuntu nabwo ndamwishura baragira n'ama interview umuririmbyi arashaka kugira ama interview 10 avuga urabona John Natacha urabona kore je umvuze urumva ufise ikibazo n'umuntu uramwandikira eske ibi bintu wandise ufise ikibazo uragira kwera uno munsi umuririmbyi wese nk'ubagize album cyangwa akagira anniversaire ntogenda murazi ko Natacha n'umuntu afise umutima je ndandika kujye nyene mona nandika muri Facebook aruvuga reka ncokoza abantu reka uno munsi batwenge reka uno munsi bashavure kugira cyashira kakana ariko ucusanga umuririmbyi uvuze gusa wewe ndashaka kuvuga urabona aho gusohorera mu Rwanda reka nje mu Burundi reka ngira uku muri vyakazi urirata urabona nashobora je urabona je ndi king je ndi queen umwamikazi w'umuziki ari ngaho urumva kandi afise umutima usanze ahantu andise umuririmbyi ndabikubwiye mba ndiyandikira je nyene iminsi yose mba ndi muri Instagram Facebook bagira amahoro na Natacha barazaho abantu twahuye muri iyi festival araho nabazi ariko kuno ndabaramutsa bakambwira je ndi umuririmbyi ngamubwira uri umuririmbyi kazi barabizi naona jua umutima wa Natacha ugo ayo matake aba wibaza kwapfa kuki igiti urumva gifise ivyama nuko kubera iki batavuga ubundi kubera iki Natacha hari abantu bagira ugasanga interview yose yabaye ya Natacha kandi bakaca bandika Natacha ndishima urazi kukuvuga ahantu hose titre ikaciba ya Natacha vuga wow ngaca nabwira manager iriga nakoze baguma bamvuga ni lumière urumva ni itara pardon ntibarabishika bakakuvuga ko ikintu kikakubabaza si cyane ico kintu nimba bimaze gushika ico kintu abari cyane abari nk'igiki kubera nshavuye no bivuga kubera babishirako bagasanga nashize ku indi foto ndiko ndagira tu video umuntu ashavura anashobora kugira biki je si shavura kubera ndabasumba vyose ubasumba vyose yes okay wendo ulisema mziki bila pesa utafanya nini leo nalikuza niko napendeza hivi mvuye ngancha ngenda handi nshobora kwambara uku nshobora kugira imishatsi uku tugiza guhindura cyane cyane kwanza abagore turagoye nico gituma turi bake rero osora indirimbo gute n'imyembe n'ikigori cyawe hakuna urazi kuba umustar biragoye cyane kuba umuririmbyi ufatisha uku nka Natacha biragoye
ariko nabo nyene muranda basengera ngababwira ni pole pole nibahebe umuziki genda pole pole uko je bambonye na ari umuntu arashobora no kukubona akakudoza sasa utenda utavajera miguru n'amabisi muko na banana genda ahantu bakubone gira umuziki mwiza collab ibonetse kubitamwo nuko ya kitu gani unakumbuka ukiri kurigerageza kurondera kuduga kuba kizina niki kintu wibuka ubuzima wowe uraciyemwo na kino gihe uburavye inyuma gutyo uvuga ati guheba umuziki ntibikunda urumva jewe nakuriye mu ishengero je ndumuporote niyo natanguriye kuririmba rero nari mfise ikizere n'abagenzi banje barabizi naguma ndababwira ari umunsi jewe nzoba ndi kumwe na Rihanna Beyonce scène internationale ubu ndagira ibintu bakavuga niyo taraja hariya ariko ivyo ukora niyo je nari mfise ikizere imisi yose n'ubu nushobora kumbwira ati umuririmbyi East Africa asumba Natacha sindakwemerera kubiki tugine dufise ama showbiz ndakubwira intebe ni wanje atari wanje ari ukweli ni ukweli nivo ico wibuka hari repetition uriko naishi pembeni ya nania ya ntahangwa byarashiko kugenda bagira repetition mu ntahangwa oya je ndumunebwe gusohoka mu nzu nico gituma no kumbona mu ibarabara biragoye kuva kera jewe mvuye ku ishure ni muhira na repetition na orangenda je na orangira na karaoke naja kugira repetition mu Kinindo urumva oya ndahangwa miskwenda kacanye oya kandi papa wacu yarakaze kubona tugaruke gato mu buto mu bwana bwa Natacha kwishipe mbeni ya ntahangwa napone yasema ndahangwa kama wengine na nivo hivyo wengi nuko nyene babivuga ariko je sinabaye hafi je navukiye mu Kinama urira mu Bwiza kandi mu Bwiza ntahangwa ni kure je ubu niyo tubona ndahangwa kubera mama ubu mama bamujabe kuri biteramo utuvuga de la paix sinzi ndazi niyo tuyibona ariko nituyibona kubera ubu aramadzo ndayibona ngiye ubuto bwa Natacha bwaranzwe ni niho nagomba kugera ubu kerebutsi nuvuga umuntu yo no kwivuga ubuto bwaranzwe n'iki gutwenza abantu kwishure nk'ubu ufise n'ikibazo ugashaka kunyegeza ngaca ndakugira akaguruko ngagufyonda ngakugira we zana ati natushara amabazi mugabo ariko ratisha mugisha je nize muri primaire kuri Notre Dame niyo namari nagize ubuto bwanje none uyu munsi wa Natacha atari umuririmbyi abariki jewe kwera nakuriye mu muziki sinzi kabisa sinzi sinovuga biga by'abandi ati umuganga canke oya nari kuba umuririmbyi kazi gusa ndakunda umuziki nivyo nakuriye natanguye umuziki ndi muto ndirimba nabikuriye uko nyene nabikuriyemwo sorry wari kuba uri kuri baking basi naho toba wari kufumuja kuri baking ndashobora kwigira n'ubu bishobotse ndashobora kwigira baking ariko ni kuririmba byose no kuririmba nuko ni Kazoza FM kiganiro ni Shining Stand kumwe na Aditop Jenny Marvin Lee umutumire ni Natacha la namba la bamba urashobora guhamagara kuri 72 23 23 canke kuri 62 24 urashobora gutelefona wowe uri umukunzi wa Natacha ukagira ico mubajije ari ngaha ku bwanyu murazi ko mwamudutumye kenshi cyane twagize amahirwe ko mubona hano muri studio message ya mbere canke apeli ya mbere ndashaka apeli ya Homeboy umunyanya wa mbere ku murongo Homeboy yazaye allo oui allo namahoro namahoro ninde tuvugana inde paracetamol FNRG ewa ndabatimire cyane kwa marketing umutumire mwiza cyane okay mbo tumaze n'iki tubisa amagenda musimire kundire mu nziza murakoze Sasa n'umuntu nubaha cyane kuko yivanye ibikorwa akora ego n'umuntu aseka yiwe yisangije mu gihugu kuko n'umuntu akora indirimbo atarabiye ku bandi kandi akora kuri programme zi kandi ni kimwe hatarabira ku muntu n'umwe mu gukora indirimbo mutanda ikibazo ego kubera iki undabye mu ndirimbo ziwakorera hanze y'igihugu akoresha abantu benshi kandi ugasanga bararyohewe
Allo paracetamol byabanze kugenda Oui, bandanya aha kandi ugasanga bararyohewe cyane paraporo yabo mbwa mu Burundi ya ariko ni yubahwe cyane. urakoze cyane paracetamol bavuze ati Natacha kubera iki yasohoka muca muvyumva namwe abantu ngo mukorana baba baryohewe unapana nani makuta ya kuenea ni kubera bazi ivyo bariko barakora urazi ngaha ari umunsi nagize na clip yitwa Zunzi nazanye abantu benshi kwa stere nka zibiri n'abandi dufise nk'abadanseri team Natacha ariko ukuntu baguma binyegeza ugasohoramo umwe babiri narashavuye nabo bantu babazanye ndabwira wa mugiye baje gukora iki ati tantina arambona mvuga mu mara yanje kiri umuntu wese afise budget yiwe oje namba nerekana gusa ibisusu mu maso ni hayimo giraze mu cameraman nanje ndakubonye uko urumva icyo gituma mvuga ni je nyene nikorera cyamvuga babagirire kwanza ndabe ariko hanze nugira uzi ko baje gukora nakazi ariko ino kujye nyene abidoga dushaka abakuga beza cyangwa abagore mu ma video turababura barababura vraiment ariko ugiye hanze uraronga umukobwa ushatse maneke ushatse mama leki kakuwa pale nuko yabakunda umuziki badushigikire bakunda umuziki ya uwundi munywanyi ku murongo allo oui namahoro Yves mumeze neza muvuze ataweza kweli kwa lavo wataweza tuwaye sana kabisa ego murakoze cyane ikipo ni byiza cyane sainga makonse menshi cyane ego ubo sana ukunda murakoze cyane nta kabazo ufite kuri Natacha allo yamaze kugenda ko turafite uwundi munywanyi ku murongo okay ama message nanye turakeneye batuvugiriza indirimbo walete umunywanyi ku murongo n'umwanya wanyu pe allo ni sawa ni mpore ni mpore nangira ngo ama telefone ndirimbo Natacha uvuze Yangura ama telefone ndirimbo Natacha wa telefone deja wamaze gutelefona abo bacha bagushirirako allo gura ningoga rero gura numara yo fisi gura ucu telefone nuko kugira bayina my god cyabandanye twakira n'abandi undi munyanyi ku murongo indirimbo ni walete nta kuntu tugira ka kapera gatoya okay biri aha sindamumva bavuze indirimbo bajana indirimbo okay indirimbo walete amajana n'indirimbo ayitangure ego raja tunga muradufasha Natacha twende ati DJ walete waje kati walete tuje kupati DJ walete waje kati walete tuje kupati twende ati na enjoy hata sina matata ulinza kutosha sina mashaka tunywa tulewe njo kama unataka nitela boss kipenda Natacha awa huku awa hapa awa hapa nta muntu arakubwira ko gukora amapiano bigutoka nivyo nagira mvuge reka tugire yindi uko nyene kikabira nitoka erega nimwe mu bivuga amapiano yagutoka yanitoka dusubire dukora yindi amapiano yagutoka sana kandi fise chance niyo nokora indirimbo nibisa niyindi uravye pa kucena niyi ubu tugire titre mbwira kugira bize cyangwa hariya
we ni muimbaji fa umfanye navyumvise afise nijugiza hari jambo nje kumva mu ndirimbo ngo urizi una shida na sina shida uri muri party wogira ihiye shida kwamana abantu baguherekeza mujana nabo icimviro caje gute kubagira bivuze iki kuri Natacha ngiye je nyene habara akavuyo kenshi ndabura ukuntu nokora ivyo nokora urumva no mwibarabara batangwe kuvuga Natacha urumva ari ukuntu n'agafreshere kugira nshike ngashobora no gushika nga urumva biramfasha ukuntu me hageze ko twicarana n'abantu turicarana nawe nyene ndashobora kumubwira ndashobora kubabwira ati reka tuvugane n'uyu reka numwanya wo kwicara hasi numwanya wo barabizi ariko nibo baraba gusa kavuyo no kuraba kavuyo meni bagwana jamais najye wowe nawe kubita umuntu kuboko atari hatari sivyo nyene nakuce ka cheki nuko batuvuge bacha bamukata amahera nagutwe umunywanyi ku murongo allo rero wewe ujitwenze umenga turi kumwe ajyohewe ni hatari si Benz uyo ni Christian ni nani kiki ni wewe karibu n'abafana baura bazi ndabazi benshi Yves Christian Homeboy Parastamol Homeboy Mr Homeboy nabandi ndabazi Christian ikibazo kuri Natacha ivy'ubufana tubishe ku ruhande tubazi ikibazo nk'umuntu ashaka kubaza ikibazo no kumenya kuri Natacha kabisa ego ikambere no kumushimira nyene nkuko yamabikora murakoze cyane ikibazo cyara kumubaza yiva atari banga Natacha iba murundi nga muri concert mu Burundi amahera ashobora gusaba nangana orasarisha yasha bakubajiji yavuze yiva atari banga umviriza wewe ni washaka kumamagara ingo tuvugane namara make si ibintu byatari no kubuntu noza murakoze cyane Chris mbega nyine nibanga nyene umushara wenda wutse bamakunda kuvuga ngo muri abaririmbyi ba mbere batunze ngo baririmbyi batanu ba mbere batunze nk'ubaza ko Natacha mu kibanza cakangana wivuga nyene wivugira wowe gerageje kuraba nitwa la namba icumenya akagatoke lakini kuna namba 1 2 3 hizo 3 nazipiga chini siaziona maka ni moya tu ndazica gwamaguru ngiye gusa ngavuga hirya ni namba 100 ama okay undi unywanyi ku murongo wadi allo Marve allo wewe allo yambo ndajohewe mana yanje wewe yambi karibu sa murakomeye basha turashima yo Natacha ndagiye kukuvugisha ngo umutima uruhutse Natacha naguhaye tubizu dutatu walete tuwalete muri bande rero nitwabamenye ndi wa mudamu wigeze kwakira muri Paris wa mudamu wo kuri Facebook Esperance okay karibu madame Esperance umwe yazana intozenye oya yaragize commentaire ndamubwira uze kuri la boss party ndamuhaye ubutumwa ndamubwira izina giwawe nashize invitation ku muryango araza no mu mama avyibushe siyo nje mutoye macho urumva ameze neza madame Esperance karibu amayinite yiwe yaraza guhera kandi avuga uko nyene pole urifuza kubona Natacha impara gufabati zoze ndakwibonera hajya bazi ushaka ko ego muri umva nina duhurire kwa mama cange kuri Club de Lac abantu barakunda ushaka kwa mama cange kuri Hotel Club de Lac utora hehe kuri Club de Lac ndabazi erega kwa mama niyo bigyoshe espera okay ndagutumira basi uno musi urashobora kuza ingo nashobora basi ucukoropa munda ukorope siko
uze saa 11 17h top urakoze yewe ga yewe wow ndagukunda madame Esperance yamaze kugenda invitation yayironse ivyo birakwiye ati muze kujana bien sûr yoza ni boy yoza kweri kugira ni telefone nga ingo je ndakunda bashitsi ingo kandi umubona uyo mu mama ucuza rero mu iraje uvuge ego wa muntu naramubonye okay nibindi nuko none kazoza mwese mushaka guca mwese neza uno munsi Natacha ari nga la amazi undi munywanyi ku murongo undi munywanyi alo oui Salama Marve. Pachanga. Era avec Mr. Homeboy. Homeboy, wari hehe? Nariko ndabanza kumbiriza kubera jewe ndo umuntu arongoye abantu bose batelefona ku radio mu Burundi. Ego, urira namba mbaya. Ndabanza kumbiriza ko bariko barabikora. Wabaye amanota? Sana mwino misi tuko tubikora neza cyane. Murakoze cyane. Ego Marve. Oui. Icambere no kubashimira cyane. Urakoze. Uko twari dukumbuye tunifuza kumva umwamikazi mu bwami bwa Kazoza FM. Yamaze gushika nawe. Yashikiye. Mboreka rero ndawukeze kogwa kimeze neza. Walete n'indirimbo iryoshe cyane. Merci. Murakoze cyane Homeboy. Ego kandi n'abamaruve barakunda kubitwumvisha tukamenya byinshi. Mwisavye ariko muranda vyo. Niye batabisaba turabikora. Ndabizi. Ego. Tubivuze barabikora niyo tabivuze usanga babikora. Nukubashimira. Reka no tugukeze tunagushimbira cyane. Murakoze cyane Homeboy. Ego hama ikibazo ni Natacha afise abadansere cyangwa danseze babikora neza cyane. Ega nk'uwundi muririmbyi cyangwa umuntu afise urubanza kanaka yifuza ko bajya abadansere boza mu gikorwa kiwe yateguye. Ego yoca kuri Natacha canke yoca kuri bajya nyamba yoca kuri Natacha yotabiki murakoze cyane. Ari fete canke Pachanga ntugende ari fete canke anniversaire canke umuntu ataririmba barashobora kugenda ariko ku muntu aririmba biragoye kubera ndabahemba ku kwezi urumva biragoye dufise ama contrat yacu ni kugira uyu mu bodyguard nabwo zo mubonye ahandi ni kuvuga vyaheze na Natacha ni nko mu DJ umufise mu DJ wanje ndashobora kugira nkameza ngahe nkoresha wundi dufitaniye amasezerano nibikunda na manager nishobora kumukuranga nivyo n'umujournaliste yashira indirimbo z'abandi ariko nishobora kuvuga ati ujya ni manager wanje ni manager wa Natacha muvuga ati ndikunda Pachanga yagiye Pachanga yagiye ari kuri ndira ya majambo yose we abajije kugira yumvirize we aguma atubwira ariko aratumvira mukuru wa telefona yateza kuba afisa amayinite akwiriye kugira ngo ahubwo raneze isoni bacha ufu munelefona basi tukabikora uri Homeboy Mr. Homeboy wavuze uri wa mbere amakaca agenda nuko batuvugize indirimbo abakunzi ni benshi cyane reka twakire n'uyu ku murongo adi allo yamaze kugenda aciye agenda turashaka kwakira umuntu umwe gusa wa nyuma hama tukaca kandi wa nyuma araryoshe akanyuma kararyoshe allo ndabona umengo ntari no ku murongo reka biri adufashe atudugide indirimbo umunywanyi ku murongo yamaze gushika allo aha usanzwe telefona Homeboy ndashaka mbarire muri walete nakaye kantu negura haba mu nyandiko canke mu masanamu karondere cyambere honyene no kubwira muri video honyene iraryoshe cyane hari n'ikoti yari yambaye Natacha njoheye cyane mu boss nanje no kwambara Pachanga nk'umufana ni kubera gusa no sinzi ko yo gukwira wari kwitwara kubera subire impunzu kabiri nk'umufana indirimbo ifise iminota ingana n'amasegonda ngahe indirimbo ifise uciwigirisha ingo vuga nigirisha umenga biracitse ingo Homeboy my god oya nukambaze jewe fise ibintu byinshi umviriza fise ibintu nari mfise festival n'uyuma ndabasabye avuze ku bintu bya style iyo ugiye gusohora clip y'indirimbo uravye indirimbo ugiye gusohora
ucubona n'impuzu ukwiriye kwambara muri clip canke Direct, umuntu aba direct. yagize script ya video oya vy'impuzu ni jewe ni wewe ya vy'impuzu kubera ndakunda kwambara ya reka kumbure biri nukuri nawe ndi umuntu twakira umwanya uri kuraturega uraturede cyane umwanya uri kuraturega reka dushimire abantu bose bafashe umwanya batwumviriza aho mwari hose kuko umwanya n'umwanya tuba twifuza natwe ko umwanya uba munini ariko ntibikunda adi reka nawe ndagushimire Natacha ndagushimiye cyane nanje ndabashimiye ngira n'abantu baje kuri YouTube babonye walete ni indirimbo nziza video nziza bagume abakozi b'umuziki mu rusange badushigikire turabakeneye twe dusora indirimbo tugakora ivyo dukora kugira abakunzi b'umuziki badukunde nkashimira Kazoza ni heza Kazoza FM kandi mugume mushigikira umuziki w'u Burundi uko mubikora nabonye liste ndanezewe cyane nta ndirimbo yo hanze mbonamwo ni vyiza cyane mubandanye uko nyene turabakeneye cyane mwakoze cyane dushimira na manager Rafa kumutuzanira nawe nyene yakoze cyane Adi wakoze cyane nawe twakoranye neza ego wakoze nawe duse ku munsi weje mu kiganiro Shining Star dushimire biri n'abari ko radufasha kugira ngo ikiganiro kigende neza co kimwe na yes akima yakadufasha kugira ngo live igende neza nuko muandanye mugira ibihe vyiza ngahi wanyu isamirizi ni Kazoza FM ikiganiro yari Shining Star ijwi ry'ukugwiza umwimbu Kazoza FM